Yes, bakunzi ba Isaac TV, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV, ndabakunda cyane gose. My name is Starboy. Iyi ni inkuru nshasha ngerageze kuvuga yuko kubasesangurira, ni inkuru bavuga yuko itarakoza amaguru hasi. Murazi yuko kuri Isaac TV ku munsi weje genekerezo rya 24 aho mugenzi wanje Isaac Classic yagerageje kubacishiriza ko inkuru yari nshasha aho Alvin Smith yafashwe ku munsi wejo itariki 24 aho kuri stati we aho mu minota 14 pm 14 ni minota 10 guco aho yashira kuri stati wavuga ati ngafashwe n'igipolisi ntwawe muri Besel ndi mu gasho numero 14 nimuze kundondera ahandi bisigura yuko nafashwe ubundi hehe ndi mu minwe y'igipolisi muri Besero cyabona hajya umanukanye kuri Prince Jean Charles uco wabona hajya hepfo ni mu Buyenzi. Rero bimaze kugenda uko murazi ni Alvin Smith batazira cocaine amenyekanye muri cocaine ryamenyekanye muri bisangamani ushaka umwite mukama nkuko yarayasoye indirimbo nziza cyane gose ifise amasanamu meza cyane gose ifise location ameze neza cyane gose aho ku munsi umwe rimaze gukwiza ibihumbi 10 birenga vy'ama views y'abantu bamaze kuraba video yiwe y'indirimbo shasha aho bitari bwamubeko nk'umuririmbyi Alvin Smith l'homme qui passe la main sans bateau. Muramuzi n'umuririmbyi akunda kugwa sometime mu vyago gasanga Alvin Smith ndabibutse yarigeze gufungwa ariko hari kera bivanye n'indirimbo yari yasohoye yarigeze gufungwa, ariko umunyene tuko turayaga nuko Alvin Smith ahejeje kwandika amajambo yo kuri stati avuga ati I am free now thanks God. Urumva ubu unye ndigenga urakoze Imana yanje. Nacandika ijambo candika ijambo nyene nashoboye kuvugira ngaha kuri micro za Isaac TV, ariko aja guhereza na enemy nawe uca wumva nimwe mukozi wa Isaac TV uca wumva ikintu yashatse kwandika. Muri no mwanya ntituza ati Alvin Smith Ravash originale yoba yafunzwe kubera iki, mbega yoba yagirizwe iki n'ubutungane, mbega byo bavyagenze gute? Ariko nka Isaac TV tuzogerageza turabe tumurondere Alvin Smith kugira atubwire ukuri ko ivyo yagirizwa, kuko ntituvuga ngo atubwire ukuri ko ivyo yakoze ivyo yagirizwa, kuko amaze gufungurwa bisigura yuko ivyo yagirizwa atari ivyo. Ariko nka Isaac TV no munsi twagerageje turaca kuri Besere turabona Alvin hafunzwe, turabona hari ego ni muri biro 14 ni muri 14 yarafunzwe mu gasho numero 14, ariko twagiye amasaha dusa n'abari arotare kuko mu gasho ari amasaha bari kurira ko abantu imfungwa kugira bayage n'abantu babaje kubaraba, ariko twasanze twagiye amasaha atariyo baramutuma Alvin tuyage. Ariko turavye twabonye mu mamasa n'ushavuye, turabona n'umukobwa pembeni nyene, turabona ko umumama vraiment ari we yoba yitwariye Alvin Smith. Mbega Alvin Smith yoba afiki n'uwo mumama nico tutazi, ariko ico tumaze kumenya nuko ico bapfa cyose Alvin Smith novuga ko yatsinze naho bamwitwariye, novuga yuko ivyo yagirizwa vyoba atari ivyo, kuko amaze gufungurwa bisigura yuko ivyo yagirizwa toba yarabikoze. Ni inkuru nka Isaac TV tugiye kubatohoreza turondere nyene gufungwa, tumubaza ati byagenze gute, wafashwe amasaha yaye kugira ufatwe, mbega ni yahe reaction yoba yarakubaye ko kugira ushobore gufatwa ama ujanwe mu gasho. Reka tugushimire Mana watumye Alvin Smith ava mu buroka, ava mu gasho akagaruka akidegemvya, kandi Imana ishimwe cyane kubona Alvin Smith kuri no mwanya yidegemvya. Brother, ubandanye ukora ibikorwa byawe neza cyane gose, kuko ukuri kurakora ni byiza cyane gose, kandi bonne chance. Yari Isaac TV gerageza kubazanira amakuru ku mwanya niyo iri kuyakura gusesangurano ino nkuru. My name is Starboy. Bye bye. Ini Isaac TV, ntubagire kugira subscribe canke s'abone canke kugira share gukwiragiza inkuru ku inshuti zanyu, ku bagenzi banyu, ndetse muzikwiragiza ahantu hose muba mwifuza kuzikwiragiza. Nako turabakunda nka Isaac TV, nka Isaac Team. Bye bye.
message ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu, turabibafashamo. Dukorera mu gisagara cya Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numero 19. Dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramo 71 00 257. Agence immobilière turabahaye ikaze. Isaac TV.